Queen ubu rero wimva gute? Ubu ni bien gahoro. Meze neza? Shima. Ndazi ko ejo twakuzanye atana kimwonzi. Sivyo? Wikanguye mu mwanya wageje ko navuye nga saa 5 n'ubu ubwenge butaraza. Wikanguye wiyumva gute? Bon, à part yo kuma genre numva umenga ntango mfise aca numva nguma ndura mu kanwa na bintu ni bien. STV, every story matters. STV fans murakomeze bien, nanje meze neza, ariko si byiza cyane, ariko kandi turashima uko biri kose. Nibaza ko ata byinshi twovuga, ubundi murabona ibihari. Kambere turashima Imana, joro rya mbere ryaheze, umugwayi wacu ameze fresh, numeze neza none. Numeze neza. Umugwayi wacu ameze neza, nkuko dufise abakunzi benshi, abafana benshi, badukurikirana cyane aho dusanzwe dufise ubutunzi. Je ndahafise uburaro n'uburamuko. Iyo mvyutse niyumvira STV, iyo mvyutse nibuka ko dufise abantu ibihumbi barenga ibihumbi 10 badukurikirana. Ndiyumvira yuko dufise abantu iyo tugize ikibazo bababarana natwe, iyo tubabaye bakababara, turyohe bakaryoherwa. Rero kujya tubahereza ibiryoshe canke tubahereza n'ibindi byinshi tuba twagize ingorane zinaziriya, byabaye ngombwa ko umukobwa wacu ari mu bitaro, bivanye nuko haba hari abari mu bihugu byo hanze batamenya byinshi, n'abandi tuba tubana hanyene mu Burundi hafi na hafi. Abari hafi benshi bagiye bibaza yuko yoba yagize ikibazo kubijanye n'umunsi bamufata fo. Hapa ni kipindi. Besi mani mwatumenyereye nabi kweli kuza muragira ivyo mwishakira byose. Fabrice mana we mu kiganiro bakamutako imicanga, ariko siko vyagenze. Oya, tubanze tubahumuriza abantu bavyibaza ko vyagenze uko. Uyu munsi turi kuwa kabiri, nimwabona ikiganiro muteba ntimuzokwibaze ko ari uwo munsi vyizoba vyabereye ko, canke nibamubona mwibarabara ariko aragendagenda. Hari abantu bihutira kumva ko ibintu byose bobifata nk'ama business. Sinibaza ko ari umuntu yogira base y'iserumu ku cameraman ayibereke neza, ukagira base y'iserumu kaza gushika ibintu bitabaho. Nta n'umuganga ivyo bintu yobikora. Yaragize ikibazo, wanashima muzobibona. Yariyo image ntoya muzobona isa n'umunsi twariko turimuka, STV kirimuka, bariko barakora ikiganiro. Rero bica bigenda uko, ariko yinjiye ku munsi wo kuwa mbere, uno munsi wa kabiri niho yagize mitende. Tukizera neza yuko umwanya n'umwanya ahubwo dushobora no gusohoka, uko biri kose twamadushima kandi twifuza ivyiza. Turamukeneye ku kazi, natwe bwacu nabibona general ngaha niwo mugwaje. Umva ni STV ari kumwe na STV yiwe ngaha, ataha urumva atarakira nta bintu biriko biragenda neza, bivuze yuko turifuza ko agira. Wenda jewe bikiba hari ivyo nabonye n'ivyo general abonye. Mbere yuko general aza kugira ico avuze, nawe tuhaye tuvugishe umugwayi cha tubwira yuko mukanya tuhava dutaha cyangwa ko tuzotaha mu ndwiza. Vyose ni wabitubwira. Ni sawa ariko. Ni bien. Wavyutse bien. Ndashima. Burya je ubwenge bwari buhari cyangwa bwari bwagiye? Ubwenge ndabutoye mu gatondo ba. Byabaye ejo nta nakimutse. Umukameraman wacu niyo yambwiye ingene byagenze. Ukuvuga wowe wagiye utubona ati umuntu agiye, twibaza ni blague, kumburagiye ntiwagarutse. Bon, nagarutse. Reka twakozanye ngaho kuri taxi vero. Nabyo wokora. Wumva umushaka kajya kamotoka. Ariko umeze fresh. Ben,
kiretse ko ngumandura mu kanwa nyine atari ingufu nyinshi bise mbwani byo kandi banzaniye manini imbombo za veniveni Ndio zizanye so mukameramen warodwe wewe kado ibintu muko ayintazira rega nuko nyine ndadikeneye Aruzishaka. ndadishaka ndakunze kubabwira ko Steve ari umuryango ukuze kandi ukomeye turi bake ariko turimwo byinshi turi bato ntituri bito ya bon ivyo nivyo kuko jewe icambere mfite ingorane ya telefone murazi ko nabuze telefone bari banza aba bafana barukora bakubwiye twendwe tubizi ya narabuze baranyibye telefone ryari umva nta muntu na parvenye kubibwira ariko kungene nahuye na bon umva singene no idekriva STV yarambaye hafi cyane kuko kubona jinena n'umukolege wanje bon turavugana n'umugenzi mugabo si sana aho yoreka kurara muhira ngo arandaje nje MC yandi kuvejo aguma garuka ngahaje 5 minutes agaruka yaje 5 minutes agaruka cameraman wanje nawe nuko kuko yadindukiya urumva ni ibintu nyene bindenze ukuntu nashobora no ku explain ya kuvuga ko gukorana ni kimwe no kuwitwa yuko bon hari ibintu byose urabona umuhungu n'umukobwa urukundo nigo rubahuza ariko bikavamo umwana bikavamo n'ibindi bintu ariko bahuzwa n'urukundo natwe rero duhuzwa n'akazi ariko dutiza kuhakura ubucuti kuko akazi kaduhuza amatuhungukira ibindi byinshi nyuma yuko vyahora biba utari mu by'akazi iki tukakwitaho ubu byatubereye mu maso urumva byari ngombwa ya bon je sinzi ingene genre no bidekriva mugabo je birandenze ngira ngo n'umuti uracanzungu ko sindiko ndabitahura neza ngira ngo ndacafite ibizunguzungu kubera ego bien sûr ndabizi bien ko mu nkunda no mfashe n'ugurimbo ndabizi neza ko mu nkunda mais ingene ndiko ndabibona ubu umva ni ibintu bindenze umva kandi numva ndi à l'aise menga n'umuryango genre umva n'umuryango wundi Imana yamezagira ya kandi ndabishima kose ko si bose bafite iyo chance urashobora kuvuga ko bihora bishaka gukubita yo Andri Andi urashobora kuba nkubitaye mu mako gusa no musi yabyaramba ko yagwaye yavurugaye je ndamukubita nta burofa arashobora kuba nkubita mwe mubibona mu kiganiro bijya uyiwa je ndabikora ko je ndamukubita bre amvuruze napiga makoko gusa ne abari umutima mubi bajya wandi ko babikora n'umutima mubi gusa ho buri kurankosora ya kenshi ngunze kukwita papa ro kenshi ngunze kukwita papa je we ngira ngo sindi kuti impamvu ndabikwitira bijya abizi nyuma ndagukubita raga papa wawe ndavuruga usinogukubita ego gake ko rimwe rimwe rero ndamukubita nka rimwe mu mezi 3 aho ni fresh hari imisi 2 wiherezanga yakumangaza cyamenya kugorana cyane yazigorana gusa we nawe urashobora ko ryarisha imbere yuko banyiba telefone sindi ngene nakoze akantu akwa kumenera telefone urandega rero ahubwo hagiye imena ngira ngo niba ari kuyiba oya nari kuyikuri ariko mu myaka 2 oya nko mu ndwi dingaye ndogo 20000 par mois sawa boss okay iri joro we na general ryagenze gute general gihawe yo hava tubesha twibwirira shawe ashangira ngo mwobaza genera konje nukuri nabwenge nari mfise umva noyeka mitendo bunyene umva nta kintu na kimwe nabona nige wazanga mu ma 23h minuit moi general niwe yabimbwiye mu gatondo ko waje nako ndidoga ko watashe utambwiye general tambya wapi yaraje navuye aho mengo mu saa 5 z'ijoro ya general yambwiye yaraje gusa ari watangiye gusindi umva bon sinari bwasindire bien gusa ingene nari mete mu mutwe n'isi ya abafana ba Steve bashobora kwibaza impamvu impamvu tumuvugishije uwo mwanya nuko icambere turazi ko dufise abantu benshi badukunda kandi bamukunda nawe afise umuryango uno mwanya bataramenya n'ikintu na kimwe iyo rero tuza kumuvugisha cyangwa kwerekana ibintu atameze neza ndibaza ko bitari kugira ishusho nziza byari ku aharimo kuremesha abantu
n'uwabyumvise ko afise ikibazo atahure yuko anytime ashobora gusohoka yaba ejo canke hirya y'ejo turabimenya imisazo wamara gusa turizeye yuko azosohoka kandi vuba uko biri kose nizere yuko nimba tuzaze muvugisha nuko turaza kubereka agashasho gato nukuri jewe sinkunze kurahira ndabarahiye nukuri kw'Imana is true ibyabaye muraza kubibona ariko abantu ndazi ko mutemera ndabasubiriyemo nimba hariho abantu bagira ibintu by'amabezi hiyo twese dushobora kugira bezi ku buzima bw'umuntu ntibaho bezi yo kugwaruka ntibaho biba mu sinema naho ntibacomeka ibi ntibishoboka ejo yambwiye ati ngo yibaje ko ngo isigito ngo nje nibaje ko ngo isigito yagiye unyitse mu mazi ugiye yita mutu yita nawe rero cyane yuko yakwa ka telefone ni kameneke umve akamis umva hakubusa makwi ashaka kubavuza wewe wabibonye ega wewe twari kumwe tubwiye wewe wabibonye gute yari show wallahi yari show show yo gupfa oya gusa ubu ko akize ni show ariko ku munsi weje kweri ni show ya vrai ovete je urumva bibona ko tweko turakora twese rero byari ukuntu nari amaji inyuma mutumberanye we nakwira oye ninde yari proteine rero je nari nasa n'umuntu agomba kuja hagati yawe we niwe wari hafi yanje mbona karagiye ngo fye rero ndeka ndagutera basha mumbabarire ari ibintu bitwengeje kandi bibabaje rero mbona Queen araguye nibaza ngo ni ngwara tsitaye hage canye ngo sinzi ngere shido ndamukubise nyamba yaratsitaye nyamba vyagenze gute mbona kwisa umutwe gucya ku ruhome nawe mbona uragiye murajaye mwese muraguye amaguru hejuru umutwe ndatangara ati habaye urumva cyambona rero ibyasoye hewe sawa ngo nibiki bibaye turi kumwe ngo nibiki bibaye ngo yibaje ko wankubise ijido ndabwe none andi nkubise ijido kubera iki dupiki ariko jegiye wabigiyemo kwe nuko inagoma nakuri nibaza ngo ni black sa ingene wagiye mbona kadosi ngo ngaza umutu atara amapepa dude nibindi bintu muri make kandi bashaka kubaza gwaye iki bon agwaye malaria bamusanganye ubushuhe abazi ibintu by'ingwara bamusanganye ubushuhe bwa 39 we wari uri muzima ni 39 point kombi ukuntu yibuka bamusanganye umuriro mwinshi uyu mukobwa ari imangaza arashobora kugwara akigira nk'umu méchante bad girl kumbe kubugwara nta by'ubu bad girl twariko turimuka sha nabo ntibari bazi ko tuza kwimuka baratanga babona ndiko natwara ibintu rero bace bangira akavumburo nibaza ko muzokabona wenda muzobibonera rimwe cyangwa muzotangura iki mubone ikindi kuko turiko turakora muri aka kandi niyo mpamvu mubona mengo na shosi boko umuntu agwaye kweri muri STV tubanga tugaheza iby'ubuzima bw'undi muntu haba ibindi bikaza mu nyuma so nibaza rero yuko ikintu gihari nuko mukobwa wacu ego aragwaye ariko turizera ko anytime aramera bineza dutegure gutaha nimba ari ejo nimba ari hirya ejo nimba ari indwi imwe ntabyo turamenya ibyo ni ibintu by'abaganga gusa tugumana icyizere yuko ataza gusohoka ntama jewe nk'umuntu ari jewe nyene adakunze no kwivuga amazina menshi ariko bamwita muvumbuzi méchant monsieur le ministre Andri rero mwebwe mwarankwegeye ndavyibutse karenda bivugireho ubu bwana bwanje buguma bunyita ngo Andri biva muri mwebwe mu commentaire ari abantu sinzi umufana yaryanditse nabi ngo Andri yo ubu nsigaye ndi Andri ibyo rero biri mu bituma ndabakubita abana uyu mwana aguma nyita Andri nibanga ngoma ndabibiri muri STV hari umubano uhari atari wawo ndi wo guteresharge jewe nk'umuntu kwanza abatwara dabo jewe aba
nukuri ndabafata nk'abana banje parce que urabizi nta myaka myinshi cyane ndabarusha ariko n'abantu barabizi ikintu ca mbere ndabafasha simpanuro none hari ikindi kirutse ico ikintu ca mbere ndabafasha simpanuro bwa mbere hapi impanuro kudusubiza mu murongo n'ibindi nyene ibindi byinshi ntushobora guhanura umuntu mu vy'akazi gusa tuza kumuhanura no mu bundi buzima busanzwe noneho umuntu tubonana iminsi hafi 25 mu kwezi kumwe uyaba ari inshuti kuko mu miryango iwacu hari abantu tutabona no mu kwezi cyangwa mu mezi abiri rero aba kuko tuba turi kumwe umwanya munini wumva hagize ikibazo niki wawe ebana nivyo uranje mu bisanzwe bondo umunyamafuti mbwapana cyane nyene umunyamafuti bisanzwe umva nyene nko kumwita Andri yitwa Andi amafuti nyene n'utundi nawe urabizi urumva kandi genre ni bijanye n'akadi na gato mugabo Andri aragerageza aragerageza kunshira mu nzira ya bien naho nyene kenshi namwumvira kenshi bon ndabirenga ko canke nkinyegeza sindi gena uyu ni muvumbuzi mesha arashobora kuba amenya byo amafuti yose ambuza ndayagiyemwe akayamenya akagera nyene iyo abarundi ariko yararusha kuko hari ikintu amaze nko kumbuza 10 fois yaranse ariko ndapambana ubu no yisaha ndadi kiri no mu mutwe wiwe ndadi arindiye gusa nsohoke nico kinazo cyashikirako ikintu kimwe no babwira jewe nzi ndazi ko ndi mu bantu 100 ba mbere iyo aba bakobwa banje bafite ikibazo babwira sindimwe mu bantu 100 ba mbere apani jana no fata nka 10 batanu ba mbere kuri nje bon kindasinze jewe usanga ari nk'igihumbi arashobora kuba asigaye afise abo bafana niwe ni banga igihumbi ba mbere nko muri 2000 ba mbere nabo bivanye n'abantu tuvyemeranye ko ndi muri 2000 muri 2000 ba mbere akazonterefona ahani biri publish ibihumbi 2 je ntagufashije rero ivyo bihumbi 2 nawo wasanga uza nko wa mbere naho umuntu aharuratsi reka kuyitumangaza urabitahura tuharura ati nk'ubu mvuze mpamagare mpera kuwa mbere gushika kuwa 1999 ucuja rero kuwa 2000 nimuri gufatira aho umwaka wavukiyeko oya vyasoye ahubwo je sinovuga oya la ma blague tugusa nyene ni havuye famille nta yindi famille afise acakurikira wewe urumva havuye papa mama ni Andri ariko nawe uramangaza rimwe jewe shasi cyo kimwe na Queen ariko nawe uremera cyo kimwe na Queen too much nawe uramangaza ariko cyanda bivugira aho mutemeye oya rimwe ariko uramangaza akubwira ibintu kwepa kinyegeza ariko si cyane ariko birashika no sindi umuntu erega nawe uratumangaza Queen tubiyosi nawe uratumangaza okay mubivugira n'icyo mvuga wagenera wako musaza oya tuvugane ngiye tumangaza nyatweze gusa uratumangaza sambla ona uyu reka dusabe imana ibandanye kubona nawe turacagushaka turacagukeneye uracakenewe nama nababwiye ubutunzi bwa mbere mufise ni burya butunzi je mfise ubutunzi bwa mbere dufise n'abantu benshi badukunda kandi badukurikirana kandi natwe dufise uburyo tubafasha biciye mu bikorwa byacu tuba twifutse kubaremesha ndizera yuko Queen mubona ubusiwo ntitwari kumubereka atameze neza nuko tufise icizere yuko umwanya ata minsi agiye kumara kandi ngaha mu bitaro tubibutsa yuko amaze umunsi umwe ngaha mu bitaro ariko kandi yaje no Kuri yaje atameze neza ndiko twamuzanye yaje ameze nagura umwanya tuvugana ngo je ntataha cameraman arataha ntarataha Jinera no yamuraje no ngaha ntarataha bivuze ko no mu miryango bamwe babarondeye bababuza ariko ubuzima bw'uyu muntu bwari bukenewe uko biri kose turabanyamuryango biwe kandi turazi yuko ategerezwa ari kumwe natwe ataco yoba niyo mpamvu kubafana ari abango abo tuzi ngaha mu micungararo bamuzi hafi babimenye baguma biyumvira byinshi yagwaye niki biki bakibaza ko ari bya bintu byo kumukubita ariko siko bimeze kubw'ivyo rero umwana ashima no muri kamera yacu nta numuriro dufise niyo mpamvu dukoze akaganiro gake gatoya nyene umva umwana ashobora kuzima
ushobora gushimira bose abakunzi ba STV ndazi bazogira commentaire nyinshi kandi bose bazokwifuriza kuroranirwa no gukira ingwara urwaye. Yap. Reka ndabashimira abakunzi ba STV kubankunda abatankunda nabo bagiragete kunkunda ko nje nakabi kanje. Hama ndabashimire no ku makommentaire yanyu kiganiro kiherutse kujako ujya muhungu ankubita narabonye ko ariko bankunda kandi ndazi n'ubu baraza gukomenta ko barankunda nanje bamenye yuko ndabakunda. Sasa reka ndabashimire ndabasabe babandanye bankurikirana ndabasabe bansabire ku Mana ntibazosubire kunkubita kandi subira ubabwire ko atari bijya byatumye winjira bitanu. No si bijya vraiment kwaye malaria imisaraba n'ibisazi byaraje kujamo. Reka tubashimire cyane cyuzi bakunze ba STV muri abantu bacu turi abantu banyu. Niyo mpamvu inkuru y'akababaro iyo ibashikiriye turazi ko itahore bagwa neza ariko twifuza ko iyi bagwa neza itabatera uruhagarara kuko arameze neza uko mumubona siko twe twamuzanya ameze kuko yaje ateruwe n'abantu batatu bivuze ko yararembye yaje atabwenge buhari yatakiniki ariko uno mwanya birameze neza kubibaza yuko nta ngwara agwaye tutovuga agwaye malaria sinzi imisaraba bamusanganye malaria niyo ariko aravurirwako ndazi yarabashaka kubibaza byinshi. Murakoze cyane Jinera, merci beaucoup ushaka kungwariza undi mwana wanje none ntaca uyaca bamutoya wawe. Ewe ni mutoyi wanje gose twamye turavuga imyaka ndamurusha yamangaye. Wivugira aha gusa ni mukuru wawe. Apana mukuru wanje arashobora kuba ari tantine wanje ni tantine wa man jara afise myinshi amanga na manga cyangwa yayikubwiye ukifise ibisazi. Oya ubu nyine nkivyuka sindigene mbeto byari bivuye kuki ntaco reka dusezera abakunzi ba STV byo turabiyaga inbox. Merci beaucoup abana bakobwa banje byanke bikunde umuntu je yankubitiye umurabizi ntiturica ubuho uzobakora ko ubu murahinduye izindi ngiro sindazivutse ariko uzobubahuka muzoza murabibona. Merci beaucoup STV mubandanye no kudusengera umukobwa wacu amere neza. Murakoze cyane mubandanye mudusengera cyane amasengesho ku bantu badukunda abatadukunda ntimurinde kudusengera mwe mwirambire gusa mugume mudukurikirana muzojya show. STV every story matters.